y'ivyokogwa ivyo dusaba inama nshingamateka natwe bw'abanyagihugu. Ubwa mbere dusaba abashinga amateka n'abakimuza amateka ko buva mu gacerere barimo. Yamba mu vy'ukuri bazi bemera ko batuwe n'abanyagihugu. Bava mu gacerere barimo batanga ijambo twofatiraho bazuba bakoze. Erega hari kimwe ndababwira. Mbega mwe muri buko witwa Fabiano bakijyaniye. Nari yari umushinga amateka wenyine. Mbega yaravuga wenyine kandi tukumva wenyine mu namashinga amateka amajana na mirongo akavuga wenyine. Namwe abashinga amateka umwe wese ndabanga ngiti cyanyu umwe wese bidakunze ko urongoye n'amashinga amateka no bakorana bavuga nibagerageze bonyene umwe wese biti ciwa avuge aseruke atanga ivyo kogwa nta kritike gusa oya atanga ivyo kogwa hanyuma aje kubikora nibabikora nuko tuko turabikora byo heza bigafasha gusumba. Hari rero ngira sabe twebwe abene gihugu ubwa mbere nagira mbere kuri leta naho nayibwiye nibige gutubikwa vuba nitubone bagendera mu modoka zibitangaza mugihe abanyagihugu bariko barahweye. Murabizi wa mugani uri muri Bibiliya bavuga ngo ugomba kuba umukuru w'abandi nabanza be muto. Ikindi kigira kabiri kandi bagereranya umuntu atwara abantu nk'umwungere n'intama rongoye. Umwungere rero keshi ntaje inyuma aje imbere intama zikamukurikira. Hanyuma kandi si ngombwa ko abantu bitwa ngo bari imbere y'abandi tubona bafise ibiyega ibitayiga bafise ibintu birenze mu gihe abanyagihugu bagowe. Mwari muzi ko baze kwerekana ubutunzi bwabo baraze kwerekana ubutunzi bwabo none ndagira bisubiremo baze kwerekana ubutunzi bwabo kubera batemera ko abanyagihugu tubabaza la redevabilité. Rero nibemere ubwa mbere bifate ruto bambara impuzu zizimbutse pourquoi bagendera imodoka zizimbutse pourquoi ega birashoboka baye mu maza zimbutse birashoboka kugira ngo twese tutugire rimwe kandi batubera akarorero jewe ndemera neza ko byose bizoshoboka. Ibyo nivyo bari imbere y'abandi kuri twebwe abanyagihugu rero kumwe ko ndavuga nuko bo kwigora abagabo benshi ruguru ku mabarabara nyenda ko ndaguca nibagikora birwa kwibarabara benshi bibera kwibarabara mu bubari. Ubu mwakino gihugu ibintu bikomeye bihambaye ni bibiri n'ububare n'amashengero nivyo bintu bikomeye kandi ivyo bintu bibiri c'est un signe c'est un indicateur de la pauvreté intellectuelle. Ahantu hose mutogere murabe ku isi hose ahantu hose bashize imbere ububare n'amadini jewe mu Pentecote kwe kandi mwidini mugabo sinemera na gato je sinemeranya n'umuntu atabwira abantu gukora ngo basenge kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa gatanu batariko barakora. Bibiliya iravuga neza yuko umuntu ari yatakoze abari gisuma kibandi. Rero tuvugana ukuri abarundi nibaje ku kivi bakore ivyo ndabibabwiye nk'abarundi twe turagenda ruguru ukaza gusanga n'abagore gusa baje abagabo bagiye nibaje ku kivi bakore ivyo bintu vy'ububare jewe ntwara nofata desyo kwataka bariko gusura kugurura saa 11 cyangwa saa 12 ni bugari ubwo bubare bwose abantu baje ku kivi kubera iki abantu bugurura ububare ku murango riva abantu bose babona ni bugari ububare mugabo urazi kene bacho batubwira je mwana ndabivugana nabo batubwira ngo rega ngo badasenze iminsi yose ngo bugari batubwira ngo tuja dusara nivyo batubwiye ngo boco basara boco bagwara mu mutwe mu ruhande rumwe birumvikana mugabo niyo uri ku kazi nahone uburi kurakora uburi ko urashobora kutagwana. Rero abantu bitwa ko bari imbere y'abandi abakuru nibadufashe bafata ingingo zibereye kugira ngo abantu baje ku kivi. Ico ni ca mbere dufata dusaba abanyagihugu. Ikigira kabiri tubasaba
nuko abarundi batokwemera kumenyera ibintu nk'ibi. Ne faut pas vraiment habituer à une telle situation. Igihe iyi situation nk'iyi uyu yimenyereye nukuri nababwije ukuri ntayuvamo. Ucuca kimwe twita muri coaching zone de confort. Murabona ingurube yibereye mu byondo, ingurube yibereye cyangwa ifi yibereye mu mazi, andehoro y'amazi cyangwa andehoro y'ivyondo ku ngurube yumva ko atamundi buzima bubaho. Nibi bintu rero by'ibibazo tubimenyereye ngo tubimenyeye nenda bahakara gasanzwe. None kuva muri 2020 atagituruka ihari. None ko twabimenyereye. Urako twabimenyereye. No faut pas kumenyera ibintu nk'ivyo n'amakosa. Ahubwo ni turefreshise ingene byo kubivamo. Abatware bahari batari capable kurefreshisa. Twebwe tubafashe. Kuko nabivuze bajya ntibari hajya ku bwabo, bari hajya ku bwacu. Bimwe bavuga ngo urumva ngo mwamavumbuka n'imbuto, ngo urumva ngo mukuru ari hajya bakirazira kuvuga, hari ugeze kubimbarira. Yari umuvugizi w'umukuru w'igihugu ico gihe yitwa Leonidas Habyarimana Imana. Mbwiye nkuru nziza ico gihe yari yagiye mu Bushinwa, hanyuma atwara amafaranga menshi tuvuga tuti amafaranga yatwaye ntashoboka. Nibatubwiye iyo yakuye ngo nongo kirazira kuraba soko umunwa. So wa wapi? No. Bajya n'abakozi bacu turabahemba. Zo tuvyumvikane turabahemba. Batabizi bavyumva babimenye. Twebwe gusa kirazira ko tubabura isuri kandi ivyo kirazira. Mugabo tugomba kubabwira ukuri dukoresha kimwe bitara franchise. Kuko igihugu ni ciwacu twese kiguye mu manga tugwayo twese kandi turahomba. Abarundi rero nibige kurovandika uburenganzira bwabo, amateka nabitegekanya nabwo ingene uburenganzira bugwanirwa buharanira. Birazwi biratomoye. Icanyuma nuko abarundi bo kwiga kubaho, simvuze ko turondera byinshi, mugabo bige kubaho muri biki. Wewe ukora 500 ugacuja mu kabare ukarya umuriyoni, nane wumva ivyo bintu bishoboka. Nitwe ngo tubikwa vubi tube muri biki, tudahora tugenda n'amaguru, warose 5,000-10 wiyo genda n'amaguru, bica bigenda bica bifasha. Jewe rero mu ncamake nukuri iyo ndiko ndaraba ino situation cyo irambabaza. Nk'ubu abapoliticiens bose n'abatwara iyo duze ruguru ngura bariko bariruka bo bibereye mu matora gusa. None matora birukamwe c'est quoi mu bisanzwe. Umunyagihugu n'ubutwari cyo bafana samatora bafanisha mu mariye kuboneka kubijanye na inflation nukuvuga iduga ry'ibiciro rirengeje. Tubona yuko ubwa mbere nuko muri leta bogerageza uburyo bwose bushoboka bakagwanya ibintu by'amakomisiyo biragisibije les commissions. Kandi amakomisiyo usangwa atwagwa n'abari muri leta bonyene indani n'abandi barabikorana. Ivyo ifo ko bakora uburyo bwose bikavaho kuko bica biza kuduza bitavuye bica kuduza le prix sur le marché. Ikigira kabiri kugiye gukorwa nari nakivuze mugabo ngo ndagisubiremo nuko leta yorondera ideni mu maguru mashasha kugira ngo iryo deni rize gufasha. Navuze rica riza gutora umuti w'amadovize kandi rica riza no gutora umuti wo gustabiliza ibiciro gukuraho l'inflation. Ikindi tubona gikwiye uno munsi nuko leta umpere ku mukuru w'igihugu ko nari mwe ndamaze kubona ko turabihuriza ku ico kintu nawe nuko bose biba kudandaza. Tukibona abadandaza muri leta, tukibona abadandaza b'abasirikari, tukibona abadandaza b'abapolisi, menya yuko ikintu bitara environnement favorable des affaires idashoboka. Nishoboka. Abantu bari muri leta nibareke kudandaza bave mu rudandazo. None ndababaza. None umuntu nyarukoti aza kudandariza hamwe n'umugenerale n'umushikiranganje n'umuki bigenze gute? Ntibikunda. Ibeza ngo bikunde. Ivyo rero bintu mu bintu biteje kibazo. Ikindi tubona gikwiye
nuko ibintu bya monopole nko mu Gisura nabo bari babigize neza, aho muri regio baca bahamagara nk'umuntu, abantu bose bari mu iyo regio bafise ibintu bakabitanga kandi bagira perovere. Nivyo rero nibibe kuburyo ibintu byose abantu baronka ibintu babipibliye bamenyekane kugira twavuze ko abantu bahabwa amadovize bagomba gushika kwibarabara, abantu bose bakabamenya kugira tubakurikirane turabiyo bija n'ibindi babigire gutyo. Batabikoze bino bintu twe twemeza neza tutihenze ko abategetsi ari bari muri ivyo hejuru, nibabashire ku mugaragaro babamenye. Reka ndababwira ikintu mutari munsi, mbe mari munsi ko muri tribunal de commerce uno munsi urazi imanza ziriyo z'abantu bagenda binyegeje inyuma y'amasoko n'ibindi, baza kuburana ngo baratoza amafaranga mugabo ntibaboneke baciye kuba kuri bamwe bitwita de satellite. Mwari mubizi, genda mubaze mwese mu tribunal de commerce murayizi, mubaze imanza ziriyo uno munsi ingene zarizo nabo bantu, ukabona umuntu kweri mugabo bavuga, urumva izo manza zizajyana iyo babakuye mu bibanza barimo, ashavuga ati rero atagira ingufu jaca ni yahehe agaca atwara byose. Rero dusaba yuko byose byoshwa ku mugaragaro, mumbabarire ni byinshi mugabo jewe mbona ko byari bikenewe cyane. Ikindi naco nuko leta yosubizaho ya ngingo yo gukuraho amatukutuku, amakinga n'amamoto bayikureho, kuko neganda babwire ko bijya bintu biba mu Burundi honyene gusa ku isi. Genda umuntu agenda isi nta namwe ku isi ndabona hafatwa ingingo nka zya zitiyumviriwe, ndabisubiyemwo ijya ngingo nigeze yumvirwa na gatoya. Nibakora ibishoboka byose ijya ngingo isubigwemo, kuko bizoza gufasha ibijanye nuko abantu biyunguruza. Ikindi naco nagomba mvuge nuko leta yofata ingingo y'ukura kwa matagisi ku bintu biza mu gihugu, mugabo kandi haca haba nico kimwe no kubi vy'amamoto, hagomba guca haba ingingo ruhasha ku muntu arenza amategeko kwa hanwa. Nibiri rero vy'amagizonation uca usanga bagize amagizonation acaba profiter par abantu babitwongo n'abategetsi, ivyo bintu canke abadandaza. Ni vyiza rero yuko haca hafatwa ingingo z'ukungene bica bikingwa. Ikindi naco tubona gikwiye nuko ku bintu bijanye no kuzana ibitoro no kubidandaza, nuko boreka n'ubu turabisubiyemo babe publiye ivyo bintu, bibe publiye kuko nibaza ko ari ikintu ciza cyane. Bibaye publiye abantu baronse isoko bamenyekane, tumenye abari bo n'ingene babironse, kubera ko babigira akanywa babo. Ibintu byo gukorera mu rufuri bituma ibintu bitagenda neza. Ikindi tubona gikwiye nuko leta yotora umuti mu maguru mashasha w'ikibazo c'ibitoro. Ikindi cyanyuma muri bijanye n'ivyo kuba mu maguru mashasha nuko leta yokora ibishoboka byose ikadisponibiliza ikitwita ifumbire, kuko ifumbire ritahari nta bintu bizoshoboka, ntibikunda kuko isi isa niyatitutse. Ikindi naco ibi ni vya akuru terme kujanye na inflation, iduga ry'ibiciro. Amwaye terme ni kintu kimwe cyane twavuze. Igihe cyose mu gihugu cy'u Burundi hatazoba hari ikintu bita classe moyenne, no kuvuga abantu bari hagati na hagati. Hakaba hari akagwi k'abantu batunze cyane n'abakene bagose, hazokwama hari injyane n'ibibazo mu gihugu. Arico gituma dusaba leta, kandi jewe nico militi byose nkora nabo turi kumwe, nuko twipfuza yuko hava ubusumbasumbane mu bantu, iki twita les inégalités sociales. Iyo mu gihugu hari ikintu bita les inégalités sociales, akagwi k'abantu bakeya batunga cyane n'abantu benshi bakena gose, nta mutekano, nta mahoro, nta butungane bwa mu ico gihugu nibishoboka. Abantu bariko barahendana. Rero mu ncamake twifuza ko leta ikora ibishoboka byose kugira ngo ibi bintu bikunde. A long terme nukuvuga muri kazoza kakure, nuko leta yokora ibishoboka byose hakaba kimwe bita
la satisfaction des besoins. Nukuvuga iki? Nukuvuga yuko twifuza ko leta yokora ibishoboka byose kugira ngo abantu bashobore kuronka bafungura. Mu Kirundi baca umugani ngo mu ndarara inzara akazinduka inzigo. Iyo umuntu ashonje cyangwa iyo bamwe bariko barafungura, ega n'abari bari kumwe mu mugamba. Dufata bari kumwe mu mugamba. Batu bari kumwe cyangwa bari kumwe mu idini. We babona ubayeho neza. Ubundi nabo bakabona bayeho nabi. Ega no bariyumvira baraza ubwenge. Ugaza ko abantu ibyo bintu bizobanezera. Ntibizobanezera na gatoya. Oya. Nico gituma bagomba kuronka ikintu bafungura. Ivyo rero nta wundi muntu abikora atari leta. Navuze byinshi sinzi ko nobiheza, reka turaba document kuko ni byinshi cyane twavuze kugira ngo turabe ko twotanga ibintu byokugwa byinshi bishoboka kugira ngo hashobore kuba ibi bibazo turimo shoye kubivamo kuko tutabeshanye turi muri crise no ndabisubiyemo crise tubona kwigoye harabava bavuga bati mbega ko tabwereka mutavuze ibintu by'imishahara ndababwiza ukuri mu bintu by'ubutunzi imishahara no shobora kuyiduza yonyene utadugije umwimbo hacaba kimwe twita la dépréciation monétaire généralisée harabaro baduza imishahara jewe sindi mwabo kuko boyiduza ukubenda bakayiduza iyo inflation mubona uzocuza gusuma wikoreye umufuko w'amafaranga kandi ayo ushobora kuronka nico gituma ahubwo twese twoharanira ko twoduza ubutunzi d'abord hano kubukingira ivyo bintu bibanza biboneke byo leta bikadufasha cyane gusumba